Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro vyacu twongeye kubasuhuza ndetse tunabifuriza wa Mungu mwiza umurereye hose hirya nino kw'isi turabaramukije tunabifuriza gukomeza kugira intangiro nziza z'uku kwezi kw'icenda turi kuwa Mungu nyine canke ku cyumweru kw'igenekerezo rya mbere z'uku kwezi kw'icenda nyine mu mwaka wa 2024 turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro vyacu tubandanya kubashikiriza hano kuri ino mbonesha kure yacu no yanyu ya Burundi News TV. Iyi ngiyi akaba ari mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru yihuta, amakuru abakomeye cyane akomeje kugenda aravuga nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi tunagaruka ku makuru yihuta ariko aravugwa ijya nino kw'isi cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Turabahaye ikaze mwese, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho nga muri kino kiganiro cyacu. Mu gihugu c'u Burundi rero ngaha muri kino gihugu cacu nyuma yuko rero imbonerakure zikomeje kugenda ziragotagota urugo rwa Agatogasa nkuko twabigarutseho rero mu kiganiro giheje, amakuru duhejeje kumenya dukesha abanyamakuru bacu basanzwe ari inzobere mu gutohoza nuko by'umwihariko imbonerakure zategetswe kuba zomuhiga mpaka azimubonye, ndetse amakuru akaba yakomeza kugenda atubwira yuko rero baciye baratwara umwe mu bahungu biwe ariko atari yamenyekana izina. Amakuru akomeza kugenda avuga yuko rero ngo umuhungu bamujyanye ariko akaba ata muntu uzaho baba bamujyanye, bakaba bavuga yuko rero uyu muhungu wiwe yoba azi neza ahantu uyu muntu yaba ari cyangwa se uyu papa wiwe yaba ari, nyuma yuko baje kumugotagota ariko bikaza kurangira nyine batamubonye cyangwa se bikaza kurangira nawe ubwiwe amenya amakuru, aho yaje guca amenyeshwa n'abiwe rero mu butumwa bugufi cyane, akaza kubamenyesha yuko rero mu rugo atamutekano uhari, nyuma akaca yanga gutaha nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru dufise rero atariho ivumbi yerekana neza yuko ku mugoroba cyangwa se ku munsi w'ejo ubwo imbonerakure zari zivuye mu munsi mukuru wazo haragiwe imbonerakure ku nshuro y'umunani uzwi nk'imbonerakure zeyi, bace boherezwa rero nyine ngaha ku rugo rwiwe baza kugenda bararutera kugira ngo babashe kuba bomufata. Nyuma y'uko rero amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga yuko rero uyu mugabo yariko yagirizwa kuba ariko arakorana n'abagizi ba nabi cyangwa se abansi b'igihugu, ariko kubwiwe rero by'umwihariko akaba atacyaha yishinza ndetse avuga yuko anafise icakora. Amakuru akomeza kugenda avuga yuko rero yoba afise indi migambi igiye itandukanye ishobora kuzohindura ibintu. Uyu mugabo by'umwihariko reka nkubwire yuko rero by'umwihariko mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, by'umwihariko ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'2020 mu mwaka w'ibihumbi 2000 ndetse na 20, uyu mugabo yari ari ku mugambwe SNL wari usanzwe unafise ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko yaza kuwambugwa. Amakuru akomeza kugenda avuga ko rero uyu mugabo yambuwe uno mugambwe wiwe biciye mu bugambane cyangwa se mu bugizi bwa nabi bwakozwe na CNDD-FDD. Nyuma y'uko rero uyu mugabo yanze kugenda aranemera amajwi cyangwa se n'ibyavuye mu matora yo muri uwo mwaka nk'uko biriko binagenda bigaragara. Icyo gihe amajwi y'agateganyo rero y'ibyari byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu by'umwihariko yari yabaye muri icyo gihugu c'u Burundi cacu ciza cyane, byerekanaga neza yuko General Evariste Ndayishimiye wa CNDD-FDD yari yagize amajwi ashika kuri 68.72% aza gukurikirwa n'iki gikomerezwa Honorable Agathon Rwasa wa CNL wari wagize amajwi ashika kuri 28.19%. Uyu mugabo yakomeje kugenda by'umwihariko rero ashimangira ndetse anagaragaza neza ko aya matora atigeze aranyura mu mucyo. Nyuma rero yuko amatora akomeje kugenda yemirizwa ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, hari amakuru akomeza kugenda avuga ko rero mu nyuma yo kumwambura umugambwe wiwe SNL, ubu noneho CNDD-FDD yoba iri mu mugambi wo kuba ishaka ko mwivugana kugira ngo atazagira ikintu akoma mu nkokora mu mugambi wa CNDD-FDD mu matora ategerejwe. Ubu tuvugana rero umuhungu wiwe, amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko yaciye ajyanwa n'abajejwe iperereza mu rwego kugira ngo abashe kuba yobahishurira aho papa wiwe yoba aherereye. Uyu mutama rero by'umwihariko usanzwe afite ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, yigeze no kuba umuyobozi, ariko kandi gushika none akaba akomeje kugenda yibasigwa n'ibitero by'imbonerakure. Turaza kugaruka kandi ku ijambo rikomeye cyane jaje rirashyirwa ahagaragara na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ku byo yaje kugenda arabwira imbonerakure ku munsi wazo w'ejo nk'uko byakomeje kugenda biragaragara. Mu gihugu
gihugu cicibanyi c'u Rwanda Perezida Paul Kagame rero w'icyo gihugu yaje kugenda azamura mu ntera abasirikare bashika ku 5,000 barimo rero ba ofisiye bakaba baje kugenda barazamurwa mu ntera ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi yari yaheze indi minsi by'umwihariko bamwe mu basirikare bamwe birukanywe abandi bagenda barashigwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero abapolisi bashika kuri 2 bakorera i Kinshasa bahagaritswe mu kazi bazira guhutaza abadiplomate. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye mu bice bigiye bitandukanye, tubifuriza gukomeza kugira uwo Mungu mwiza, tubifuriza amahoro y'Imana cyane, tubabwira ngo nyamuna niba ari ubwa mbere usanga kuri nombonesha kure yacu by'umwihariko reka nkubwire ngo niba utarabyonda handitse sabone bikore kugira ngo ubashe kuzajya urabana natwe 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo rero by'umwihariko wowe twumviriza uherereye mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, turaguhaye ikaze. Abatwumviriza muherereye by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese tubahaye ikaze. Reka amakuru yacu rero tuyatangurire muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda adushikira rero by'umwihariko akomeza kugenda by'umwihariko atugeraho nonaha nuko ubu tuvugana by'umwihariko imbonerakure zamaze kugenda ziranyuruza umwe mu bahungu ba Honorable Agathon Rwasa. Ni mu nyuma y'uko rero izi mbonerakure zamaze kugenda zirahabwa amategeko akomakomeye n'urongoye uyu mugambwe wa CNDD-FDD uburizwamo rero izi mbonerakure canke umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Ni mu gihe rero ngo yamaje kugenda asaba imbonerakure rero ko yifuza ko bazomwereka ikiziga cy'uyu mugabo asanzwe afise izina rikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Mu nkuru nabagejejeho rero bwa mbere yamenyeshaga yuko rero urugo rw'iyo rwamaze kugenda rogotwagotwa, ariko uyu mugabo nyuma yo kubimenya aza kwirinda kuba yogaruka muri urwo rugo rwiwe. Mu nyuma y'ivyo byose rero amakuru akomeza kugenda adushikira rero aremeza neza yuko mu masaha makeya aheze umwe mu bahungu biwe utaramenyekana neza izina akaba yamaze kugenda atwagwa mu modoka, by'umwihariko imwe mu modoka izwi nk'ama Jeep isanzwe yifashishwa n'urwego rujejwe iperereza mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaba bivugwa ko rero baba bamujyanye mu rwego kugira ngo abashe kuba yojya kubasobanurira ibyo bariko baraceka kuri papa wiwe, aho bakomeje kugenda bavuga ko uyu mugabo yoba ari mu mugambi wo kududubunganya amatora yimirijwe umwaka uza muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Uyu mugabo kandi mu matora yababaye mu mwaka w'2020 mu gihugu c'u Burundi yaje gusiga n'ubundi uyu mugabo ari we abaye wa kabiri, ariko kandi aza kutemera neza ibyavuye mu matora avuga ko rero CNDD-FDD yoba yaramaze kugenda yiba amajwi ku buryo bukomakomeye. Ariko kandi ku ruhande rwa leta ngo bakomeje kugenda babona yuko rero mu gihe batagira ico bakora uyu mugabo ashobora kuzobahindurana ibintu canga se akaba by'umwihariko yabakorera ibindi bintu bibi, maze batangura kucyo kumwambura umugambwe wiwe uzwi nka CNL, mwe mu migambwe yari yubashiwe mu gihugu c'u Burundi. Gushika none rero by'umwihariko bakomeje kugenda barahinda ubwoba ubwo bumvaga yuko uyu Honorable Agathon Rwasa yoba yaramaze kugenda yinjira mu bundi mugambwe witwa nka Sahwanya Frodebu, ariko kandi biza kugenda biragirwa ibanga. Ariko amakuru dufise atari ivumbi yerekana neza yuko uyu mugabo yaramaze kugenda yinjira muri uyu mugambwe we, by'umwihariko na bamwe mu bayoboke biwe, aho ngo bifuza kuzahuriza hamwe imbaraga kugira ngo babashe kuzotsinda nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Icakora ibingibi rero bititewe nk'uko tubikesha bamwe mu bajejwe ubutasi cyangwa se abajejwe iperereza mu gihugu c'u Burundi, bakomeje kugenda bavuga ko rero biteye inkeke, aho kandi bigaragara neza yuko iyi CNDD-FDD itajya yifuza yuko rero yozava ku butegetsi cyangwa se yozogera ikindi kintu co ihindura kuri buno butegetsi, maze bakaba batanguye kugenda rero by'umwihariko biga inama ikomeye cyane, abivuga ko rero abarimo Reverien Ndikuriyo n'abandi bagiye batandukanye barimo n'uwitwa Eric arongoye imbonerakure bamaze kujya baraca umugambi ukomeye cyane, bakaba bacuze umugambi wo kugira ngo nyine babashe kuba bakuvugana uyu mugabo asanzwe afise izina rikomeye ndetse n'abayoboke benshi muri kino gihugu c'u Burundi. barasa n'abarabye kure rero kubera yuko uyu mugabo asanzwe afise igikundiro ngaha muri kino gihugu c'u Burundi bigendanye no kuba Evariste Ndayishimiye rero atarigeze abasha kuba yokemura ibibazo by'abanyagihugu, akaba akomeje kugenda abashira mu kaga. Haraheze imyaka ishika kuri 3 yose by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi hari ikibazo kigendanye n'igitoro, ku buryo ibikorwa bimwe na bimwe byatanguye kugenda birahagarara, ibindi bigenda gateya. Ubuzima burazimvye mu bisagara byose bigiye bitandukanye mu makomine ndetse by'umwihariko no mu ntara, ibituma abanyagihugu
bakomeza kugenda bitotomba ku buryo bukomeye cyane. Nyamara nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ko bwiwe rero birasa naho atakintu na gito yabimubwiye, ahubwo akaba akomeje kugenda agerageza kunyuruza ndetse no kwica ndetse no guhotora bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, ariho abanyepolitike bagiye batandukanye bakomeza kugenda by'umwihariko bavuga ko rero atakabaye yongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe mu myaka iri imbere. Nyamara kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ntariko yitegereza cyangwa se ngo arebe akaga gashobora kuzoterwa n'izi mbonerakure, akomeje kugenda arashyigikira. Ku munsi w'ejo rero by'umwihariko yagize ati ingufu z'igihugu rero zihagaze neza cyane, zihagaze kugwaruka nk'uko rero ingufu z'umugambwe zihagaze ku mbonerakure. Aya namwe mu majambo ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Aya namwe mu majambo kandi atarakiriwe neza na bamwe mu banyagihugu bakomeje kugenda barahimukirwa n'izi mbonerakure, ari nazo zamaze kugenda ziragotagota uru rugo rwa Honorable Agathon Rwasa, ariko kandi akaba ari nabo bamaze kugenda barajyana umuhungu we nk'uko biriko biratangazwa. Ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yavugaga yuko rero ingufu z'igihugu zihagaze kugwaruka nk'uko rero ingufu z'umugambwe CNDD-FDD nazo rero zihagaze kugwaruka rw'imbonerakure. Yatsabye rero ubwo gwaruka rwose igihugu gihanze amaso kurengera rero ibitandukanya mu migambwe barimo rero ngo bashire rero izo ngufu hamwe mu guteza imbere igihugu cose bahuriyeho rero kanatsinda ngo abarundi twese rero turi abavukanyi turi bene Burundi, aho yavuze yuko rero batakabaye bita ku migambwe bagiye baturukamo rero akavuga ko rero bakwiye kuba bosenyera umugozi umwe. Ariko kandi yanebaguye by'umwihariko yivuye inyuma rero abakoresha izi ngufu rero bafise ndetse mu gusambura igihugu ko rero ziragahombo gakomeye cyane. Atanga rero akarorero kubaturiye amapine rero mu mabarabara muri umwaka wa 2015, aho avuga ko rero gushika n'ubwo rero hariho rero amwe atarasubirwamo kubera uburyo rero butaboneka, aho amenyesha ko rero ari gusubira inyuma kuko rero ngo ubwo buryo rero bwokoze izindi cyangwa se izo mbaraga zokoze ibindi bintu. Atera kamo rero nabo baba bagifise ako gatima ndetse na cyane cyane ko himirijwe amatora bozavanura rero n'ingendo nk'iyo ngiyo kuko rero ntaho izobashikana kuko ngo konona igihugu ataco bimaze. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kandi yakomeje kugenda arashimira imbonerakure ndetse anashimira ibikorwa byazo, ariko kandi yirengagiza ibibazo bikomeje kugenda birategwa nazo, ubwicanyi bukomeje kugenda biraba umunsi ku munsi butegwa n'imbonerakure, ndetse akaba nazo zikomeje kugenda zigira uruhare rukomakomeye mu bikorwa byo guhitana ndetse no kwica bamwe mu banywanyi ndetse n'abatavuga rumwe n'uyu mugambwe. Ku banyamabanga kandi birirwa rero baravuga ko rero ibihugu byo munsi rero y'ubutayu bwa Sahara bikenye Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko umugambwe CNDD-FDD uri kurakora rero ibishoboka byose kugira ngo imigambwe iri ku butegetsi rero muri ibyo bihugu yicarane ivugane rero ingene boza barahanahana ubumenyi kugira ngo byuguranire ubwenge mu kwiteza imbere muri ayo mashaka ndetse niyo migambwe. Mu guhereza rero mu guheraza rero yahamagariye urwaruka rw'imbonerakure kujya ku kivi, ariko kandi rugakora rugabye muri kino gihe rero twimirije amatora kugira ngo rero ntihagire ibinebwe bizosubira kubasamaza. Yabishikirije kandi muri aya majambo yagize ati twimirije amatora, hariho rero amadayimoni aca abyuka rero basakirimi ikibi rero mu kubima amatwi mubabwire rero muti sakirimi ikibi rero yatanze umurozi gupfa uko yakomeje kugenda arabitangaza. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kandi akunze kugenda arumvikana mu mvugo zikakaye, mu mvugo zikomakomenga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi akaba akomeje kugenda anengwa n'abatari bakeya bitewe n'imvugo akomeje kugenda arakoresha, aho benshi bamunenga kuba akomeje kugenda yibasira abanyagihugu ndetse n'abandi bategetsi bakomakomeye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Amakuru kandi akomeje kugenda haradusumira canke amakuru akomeje kugenda aratugeraho by'umwihariko amakuru akomeje kugenda by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ibindi bibazo bikomakomenga muri kino gihugu c'u Burundi, aho bivugwe ko rero hoba hateguwe imyerekano ikoze cyane mu gihe urugwaruka ruzwi nk'imbonerakure ata kintu rwaba rwisubiyeho ku buryo ruri kugenda rurakora. Ni mu gihe abanyagihugu bamwe na bamwe bakomeje kugenda binubira bimwe mu bikorwa by'izi mbonerakure, nyamara nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba ata kintu na gitoya ariko arazikoraho. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe hakomeje kugenda haragaragara ibibazo bigiye bitandukanye by'umutekano rero by'umwihariko bamwe mu bapolisi bashika kuri 2 bakorera i Kinshasa ku murwa mukuru w'ico gihugu rero baje kugenda bahagarikwa nyuma yo guhutaza abadiplomate. Kuri wa gatandatu uheze hari kwigenekerezo rya 31 Myanagaro umwaka wa 2024, Minisitiri w'Intebe rero wungirije wa Kongo akaba na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yitwa Shabani Luko yategetse ihagarikwa ry'agateganyo rero ku rwego rw'abapolisi bakuru 2 ba polisi y'igihugu cya Kongo nk'uko riko bitangazwa. Abani umuyobozi wungirije w'ishami rishinzwe gutabara rya polisi Region Nationale de Vintation Kabeya Chiani nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse na komiseri wa polisi mu rwego rw'intara mu mujyi wa Kinshasa akiri Mbambalimba Mbura Ablese nk'uko biriko biratangazwa. Irihagarikwa rero rirakurikira ibikorwa rero byakozwe n'abapolisi bombi mu gitero giherutse kugabwa ku nyubako ya Kamuri Residence ndetse no ku badiplomate b'Abafaransa muri komine ya Gombe i Kinshasa ku mugwa mukuru w'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Izi ngabo zo gukumira rero by'umwihariko izi ngamba rero zo gukumira zikurikira ibikorwa rero byakozwe n'abo bapolisi bakuru bombi ba polisi y'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse no kugira uruhare mu kwirukana rero abari mu nyubako ya Kamuri Residence hamwe rero n'abadiplomate b'Abafaransa bari bari muri komine Gombe i Kinshasa. Izi ngamba rero zo gukumira ndetse no izi ngamba rero zo gukumira ndetse by'umwihariko zije zikurikira ibikorwa byakozwe n'abayobozi bakuru ba polisi by'umwihariko y'ico gihugu ca Kongo byagizwemo uruhare na polisi y'igihugu mu kwirukana abari mu nyubako nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Kuko rero kandi byotangajwe na Minisitiri y'ubutegetsi bw'igihugu ngo izi ngamba rero zafashwe mu gihe hagitegerejwe imyanzuro izova mu iperereza rigikomejwe by'umwihariko hakurikijwe amategeko ajyanye n'imiterere y'abakozi b'umwuga ngaho muri ico gipolisi. Abategetsi ba Kongo kandi baravuga ko rero bakeneye kwerekana umucyo rero ku byabaye polisi yagizemo rero uruhare mu gikorwa cyo kwimura abantu mu rugo rw'abadiplomate b'Abafaransa cyateje amakimbirane muri diplomasi nk'uko biriko bitangazwa. Mbere y'uko rero ici cemezo cya Jackman Shabani gitangazwa, mugenzi wiwe rero w'ubutabera yari yafashe ingamba nyinshi cyane zo guhana nyuma yo guhutaza rero abadiplomate b'Abafaransa. Minisitiri w'ubutabera ngaha muri Kongo Constantin Mutamba yabanje gutegeka guhagarika rero bidatinze umushinjacyaha mukuru rero wa Kinshasa watanze icemezo cateje ayo makosa. Abandi bayobozi b'ubucamanza bagize uruhare rero muri icyo gikorwa nabo bakaba baramaze kugenda barahagarikwa. Ni mu nyuma y'uko rero ngaha muri kino gihugu ca Kongo hakomeje kugenda haragaragara ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Perezida Paul Kagame rero w'igihugu cy'u Rwanda acyababanye akaba n'umugaba mukuru rero w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda z'icyo gihugu RDF afatanyije na Minisitiri w'ingabo bazamuye rero mu ntera abasirikare barenga 5,000 barimo rero abarenga 600 ku rwego rw'aba ofisiye bashika ku 636 nibo bozamuwe mu ntera na Perezida wa Repubulika rero nk'uko itangazo igisirikare cy'u Rwanda cyasohoye rero kuri uyu wa Mungu ku itariki ya mbere Nzeri umwaka wa 2024 rikomeza kugenda rirabivuga. Abazamuye mu ntera rero barimo Justice Majambere ndetse na Louise Kanobagire bagizwe rero ba Brigadier General bavanywe rero ku ipeti rya Colonel. Muri ziminuka kandi Perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera rero barimo Lieutenant Colonel bashika kuri 14 abaha ipeti rya Colonel.
aba ni Francis rero Nyagatare rero, Jessica Mukamurenzi, Mucyo Murenzi, uwitwa Alexis Kayisire, Emmanuel Rutebuka, Jacques Nzitonda ndetse na Ngoga Ephraim, Rukundo Emmanuel, Akari mu gicu Munyaneza, Silva ndetse n'uwitwa Tanzi Mutabaruka, uwitwa Rutabayiru Prosper, ndetse n'uwitwa Nyakana Huberti, Kabanda Joseph ndetse na Dani Gatsinzi nk'uko biriko biratangazwa. Mu bandi muri aba ofisiye rero bozamuwe mu ntera rero harimo abandi abamajoro bashika kuri 30 bagizwe na bariyetona koloneli ba kapiteni amajana 280 bagizwe n'abamajoro bariyetona abashika muri 40 bagizwe na ba kapiteni na ba suriyetona bashika ku majana 270 bagizwe rero ba liyetona. Usibye aba ofisiye rero kandi RDF yanatangaje yuko rero kandi minisitiri w'ingabo ndetse nawe hari abasirikare bo ku rwego rw'abato rero babarirwa mu bihumbi bishika kuri 4,398 yazamuye mu ntera. Abo barimo rero umwe wavanywe ku ipeti rya warrant officer, wa kabiri akagirwa rero warrant officer, wa mbere nk'uko biriko biratangazwa. Mu basirikare bato bozamuye mu ntera kandi harimo rero batanu bari sergeant major bagizwe rero ba warrant officer, wa kabiri 75 bagizwe rero sergeant major, bavuga ko bavuye kuri staff sergeant ndetse n'139 bagizwe ba staff sergeant bavuye kuri serja. Barimo kandi abashika ku 119 bahawe ipeti rya sergeant bavanywe kuri caporali, cyo kimwe rero n'abashika ku bihumbi 459 bagizwe ba caporali bavanywe ku rwego rwa private. Impinduka rero nk'izi ngizi zaherukaga kuba muri RDF mu kuboza ku mwaka uheze rero ubwo hoza mugoga mu ntera abofisiye ndetse n'abasirikare bato bato barenga ibihumbi 17 nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Tukomeze aya makuru yacu hakomeje kugenda aravugwa cyane cyane mu bintu bikomeje kugenda biratangazwa ijya nino ku isi. Mu misi mikeya iheze Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakoze impinduka by'umwihariko mu butegetsi bwiwe, aho by'umwihariko hari bamwe yagiye arahindura. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye igihugu ca Congo yashyize Sumbo Sita Mambo rero nk'intumwa ye nshyashya yihariye mu bibazo bya RDC ndetse n'u Rwanda asimbuye Serge Chibangu. Sumbo rero Sita Mambo ofise impamyabumenyi yahanitse yayikuye rero muri Kaminuza Gatolika ya Bukavu, afise uburambe rero bukomakomeye bw'imyaka ishika kuri 20 akorana n'umuryango w'abibumbye cane cane mu turere turimo amakimbirane nga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yakoze kandi hagati y'umwaka 2003 na 2004 rero mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyuma ubu ngubu busigaye bwitwa MONUSCO. Mu nyuma yaje koherezwa rero mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Liberia kuva mu mwaka 2004 kugeza muri mwaka 2008 mbere yo gukorera rero muri Sudani mu karere ka Darfur mu mwaka 2008 gushitsa mu mwaka 2014. Amaherezo yoherejwe rero mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Republika ya Central Africa MINUSCA mu mwaka 2014, ariko kandi ni umwe rero mu bantu begereye Perezida wa Republika nk'uko rero umwe mu bagize guverinoma yaje kugenda arabitangariza abamenyesha makuru ba Kongo. Ishyirwaho giwe rero rije mu gihe RDC ndetse n'u Rwanda bikomeje gushyira imbaraga rero mu biganiro n'ubwiyunge biyobowe na Angola. Mu nama ya kabiri rero y'abaminisitiri hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Kongo ndetse n'u Rwanda hi Rwanda mu mpera za Nyakanga, impande zombi rero zemeye ko rero ari ngombwa yuko gusenya umuhari wa FDLR ukorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu ca Kongo. Icakora impande zombi zikomeje kutavuga rumwe rero ku kibazo cyo kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Reka bashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu tubana 5 kuri 5, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabashimiye.